hari umutipe yitwa Nyama. Uwo mutipe twarashoboye kumenyana, hama ndifuza kwinjira muri timu yiwe. Timu y'ibiki? Timu yo gukina amafilm. Hama turavugana nyene, arashobora kunsaba ibisabwa yuko notanga, mugabo kandi haruhande y'amahera nyene vyarashitse ndamukunda. Nibaze rero niwe bafitaniye ikibazo urumva yamuririye inoti agasandora ngo agoma mushire muri filme none yaba yakimushiramwo, urumva rero yuko imanza zivyutse, ariko agakode karimo umudemu yarapfuye yaraboze arakunda umutipe, ariko lo type ntavyabona cyangwa ntanavyereko. Ni nk'ubishiza abavyeyi babo bakabona ku marezo sociaux uri kuragwanira umuhungu uri umukobwa mwiza nka wewe, burya ntiboyibona nabi, ntibovyakira ukundi kuntu. Neva kubwira ko umuntu mukunda ntica. Wotora kubaho uwo mwaka muri kumwe na Nyama canke wotora? Je ndumva notora uwo mwaka umwe ko je ndumva ndamukunda cyane. My God. Ukabaho umwaka umwe ugaca wipfira. Isaac TV. Oh. Yes bakunzi ba Isaac TV meze go tumeze fresh ndameze neza cyane. The first reka mwanda bashimire cyane ndababwira ati amahoro y'Imana abane namwe bivaye naho herereye ngo ati bonjour, bon après-midi, bonsoir. Ni MC iva kuri micro za Isaac TV. Murabizi neza yuko tuguma dukora cyane kugira ngo tubanezereze, tuguma dukora like kugira ngo muronke ikibateramisha kugira ngo mumenye hariya na hariya ibiriko biravugwa tutevye cyane. Rero dufise umwigeme bien sûr umwigeme mwiza cyane nkuko musanzwe mubimenyere muri Isaac TV, tubadana aba invité beza cyane basanirirenga. Numwigeme ariko amaze igihe kirekire aturondera, numwigeme amaze umwanya utari muto asaba ikiganiro yuko afite ibintu byinshi twamufasha. No musi rero niho twarose amahigwe yo kuba twakorana ikiganiro nawe kugira ngo dushobore kuyaga ibi canke biri. Reka rero kugira ngo tumuramutse yongera namutse n'abakunzi ba Isaac TV ngira ngo byinshi turaza kubiyaga. Ndaguha ikaze sister wanjye. Muragize neza ko mikaze. Meze neza. Yego namwe. Amazina ya misi yose, amazina abavyeyi bakwise nini? Irakoze Chanceline. Irakoze Chanceline. Chanceline uri mwiza? Sinovyikawusha. Pare kumusutwa. Chanceline akabazo bon genda kunda kwibariza tubazo tudusakwe. Hajya Chanceline yisiga amavuta ameze gute? Je ni mukoroga. Wisigiye kambiri. Movit kambiri ntudishiremo. Movit. Ni movit. Ni tuma ugira kaloke zanako. Cyane. Movit n'amavuta meza cyane ko bigeme. Reka bon premièrement mbane mvuga ati sorry cyane kugiye kirekire giheze ndondera ariko bidakunda, urabona biragoye, sorry. Baranyononera urubanza ariko. Ariko nibaze katagira. Oya, si cyane. Okay, Chance. Tugende buke. Entre tambaye ni pantare nazimvye. Akini fasha busutu. N'uturato tuzimvye. Chance mu buzima bwa misi yose, Chance n'umuntu ameze gute, n'umuntu akundi? Chance n'umuntu akunda abantu. Nakunda abantu n'ibintu. Ibintu bya ibintu like muri rusangi n'umuntu akunda ibintu tu. Ibikorwa. Chance arubatse afite umusheri cyane. Oya sinubatse. Chance n'umwigeme. Na n'umusheri afite. Ngo no comments. Okay, Chance. Tutarinjira mu kintu nyamukuru cyatumye umara igihe kirekire uturondera kugira ngo dufashanye. Wavuze ko ari ikintu ushaka ko dufashanye nimba ntihenze? Yes. Okay, ndakeneye kumenya Chance. Urambabarira jewe ndi umuntu w'umunyarusaku cyane, like ndakunda kwivugira. Chance n'umukobwa ashobora kuronderwa n'umuhungu ameze gute, abaye mu buzima bumeze gute? Bon.
oya chance n'umuntu adakunda ibintu chance n'umuntu akunda umutipe afise urukundo amukunda kandi amufitiye imigambi myiza pana vya bindi bimwe vyo guhendana kugira urumva umungu afise projet nyene iboneka byo babimaze gushika ukumva ko ubwira umuhungu ati ndagukunda cyangwa ukaresha umuhungu ati le type naramukunze ndagiye kumubwira ati je t'aime ntibiranshikira reka rero dutarukire rero icyakuzanye re nyamukuru ko ngiye n'ubumenga cenda gishaka Chanceline il y a 2 semaines en tout cas 2 semaines bien sûr zirakwiriye unsaba ikiganiro unsaba yuko hari ikintu ushaka ko tuyaga hari service ushaka ko ndagufasha niyo natwari dukeneye kumenya kugira n'abakunzi ba Isaac TV bashobore kumenya ico kintu ushaka gufasha wowe nka Chanceline. Amakwanzi cambere ndamanjije kwanza gushimira nongera ndamutsa abakunzi ba Isaac TV nkongera kandi kubashimira kuba banyitavye naho batevye narandiriye iva nukuri ndagushimiye cyane ko banyitavye kama umwanya hari ikintu nari maze iminsi ndakurondera hari umutipe yitwa Nyama uwo mutipe twarashoboye kumenyana ndifuza kwinjira muri timu yiwe timu y'ibiki timu yo gukina amafilm turavugana nyene arashobora kunsaba ibisabwa yuko notanga mugabo kandi haruhande y'amahera nyene vyarashitse ndamukunda ariko sinaye bwabimubwire ariko vraiment nagomba kwanza umfashe kwanza kumunondeza ko je ntamubuze like ushaka ndagufashe kumurondeza ugira ngo agusubiza amahera yawe cyangwa urukundo ko akiwe abakunzi ba Isaac TV ni imanza zibiri hariho urukundo hariho niki hariho n'amafaranga ariko iva je naho yonyima amahera basaka mugo rukundo nta kibazo none muri no mwanya ushaka Isaac TV igufashe kugira ngo je nashaka kwanza tumurondere kwanza ndamubone ko mazigenda murondera sindamubone none ntimwavugana kuri telefone oya yarambrose none umusavye ayo mafaranga cyangwa gushyira muri team yaguha inyishu zimeze gute ntiyanyishura nyakwishura yarasoma ariko ntiyishura umva rero ushaka aguhe ayo mafaranga je nshaka ibintu bibiri mugabo naho yo yampa urumva ndamukunda tube serieuse uri kuravuga ko ukunda umuntu ugacuga umutwenga ucumenga n'umuntu ushaka gutesha umwanya ucumenga n'umuntu ucumenga ni ibintu uri kurarondera bita atanga uvu bifise kuri wowe cyangwa atapwa bifise kuri wewe byukuri urumva ko umukunda ku buryo bwati uko byoja kose jewe ndi ready gupambana nawe kugira ngo ndamuronka shaiva nukuri iminsi maze ndakurondera ndimvira yuko ntaje gutumwanya ndamukunda cyane je ndumva naho atomaye mahera ega kamurukundo je kandi ndumva naho yo yama tamaye urukundo ko nomererwa neza none nk'ubu bishitse imbere yuko ndakubaza ukuntu wamuhaye ayo mahera aho mwayahaniye nk'ubu bishitse abwira ati amafaranga ndayaguha ariko iby'urukundo twarutamena kuri wowe uzobyakira gute docu byifatamo gute bituca bigenda gute shaiva je sinumva kugene byogenda bro urumva nyine ko umukunda muri wewe cyane yo bagize nk'umuhungu agira kangaho ubwiye ko uzobubwiye ko umukunda azoba ari uwa mbere nyama sio ndi yahora ari umukameramani muri Sandio moja ati yego wonyene wakunda burya ubogare bwiyo nabijya bisusu ndafuwe oya nari umuntu mukundira ibisusu no wamukundiye iki vraiment tubigisha ukuri wamukundiye narumvise nyene mubiri wanje umwiyakiriyemo neza urumva rero muri wowe uvuga ati ndagufashe kugira ngo agusubize amahera yawe yongera guhema shaiva kwanza ico mbere sindagishira n'imbere c'amafaranga
ko nawe yo mpayo mafaranga ndumva noho maka yandi maka kamugora urukundo gusa ndafise urusaku rutonya ko ibi bintu sibishasha mu matwi yiwanje urusaku ruvuga neza yuko yoba yakwanse ko muja mu rukundo bivanye nuko uwo bawitwara nabi ivyo navyo bivuga ko nabi gute kuko jewe ibi bintu donc utarambira ibi bintu namaze kuvyikeka yuko ari ivyo kuko nawe nyene ubwiyiwe yari yaramaze kumbwira yuko hariho conflict afitaniye n'umudemu nari nzo mudemu wariwe bivugwa neza yuko ashobora kuba yanse ugukunda kubera ko woba witwara nabi iki kuri wowe ubivuga kwiye Shaiva je ndumva cyo novuga ko tumanza kana tukabonana akambwira uko kuntu nitwara nabi ego umuntu ashobora kwitwara nabi akagahimbuka urumva rero muri uno mwanya bakunzi ba Isaac TV ni long time tutinjira mu manza nkizi je manza nkizi sindanazikunda kubera ko nifitiye nagatwe gatonya muri ayiwe none warabuze nk'abandi bantu ho kwikora koko ndamatime ho kina amafilme ari menshi bashaka kwemera kubona cyane cyane ko tubona uri kimeteme turi ciza jeti muyiwe niyo nakunze cyangwa wayikunze kubera ko na nyene wamukunze byose byari muri uno mwanya rero uvuga ati tumurondeze hasi hejuru nyama Shaiva nukuri numva menga twogenda n'ubunyene bani twogenda ubunyere ntarayimuteguza sivyiza oya Iva urinze kumuteguza sindi ko twomusanga je nibaza yuko yo twitaba je nibaza yuko ibintu byose ni buke oya Shaiva reka tubijane buke nyama tuzomuronde nawe tubanze tumubazi dabo arumva hama turabe nyene ukuntu bizogenda ariko Shaiva nta buke je ndara ntasinziriye iki ndarambona wiyumvira nyama gusa kubyo wumva anakwanse wumva yuko umenga isi n'ijuru byo bazibiko manze kwanze reka kuvuga ivyo kunyaka uca numva umenga mu mutima wanje merewe nabi none nk'ubu kubera iki washimye guca ubizana kuri rezo sosiyo ugashima yuko abamenyesha amakuru babijamo kandi uzi yuko ibi bintu bigera kure cyane Shaiva je namuronde ndamubura ndamubaza ndabura ariko urazi yuko nakubajije urambwira yuko bumuzi umva cyane nifuza yuko mfasha yuko kumurondera tukamuronka kumurondera turashobora kumurondera tukamuronka ariko I am not sure yuko ibyo uri kuravuga by'inkundo ni no nk'ubyoshika ayo mafaranga akayihakana nibyo by'inkundo akabyihakana umva byo cha bigenda gute chance kuko ni ibintu bibi ashobora kuvyemera kabizi cyangwa akabihakana yuko atabizi none umva indi sweet izocibiya Iva ibizokurikira nzobimenya gusa ndazi ko adashobora kwa uramwizeye ni nk'ubu ntushobora gusanga yifite nk'undi mushari wuga usanga ugomba gutuma inkundo z'abantu zitandukana oya ntizotandukana okay hari inkundo zitatu kwisi zibaho hari amour filial inkundo ziba mu miryango like ziva mu miryango abavukana abavyeyi na hakabaho amour agape urukundo twakuze tumva ku Mana hakabaho na amour conjugal abakundana bifuza kubakana muri zo nkundo zitatu umukunda urukundo rwaye amour filial conjugal cyangwa agape je ndamukunda urukundo nshaka ndamukeneye mu buzima bwanje ko dushoboye kubana avyemeye vyonyene ndibaza ko vyogenda neza none nkuba aramutse avyemeye ariko akemera ko mubana ariko ukashanga nta bushobozi afise ntaki agacaro nkundi mudema mu byati byose birahari ariko rekana nuri hama tugende witegure gute gupambana urwo rugamba Shaiva gikuru n'urukundo nawe tworarira izo rengarenga ndamukunda ari je namwikunda ararira rengarenga kandi nawe yarafise uwundi mudema afise inoti yo mu satisfait davyo oya ndazi ko bitokunda nawe uriye nawe uriyemera ko ku kanoti ko biri kose kaboneka iyo wabishaka Iva tworondera byose no kurondera ahubwo mune ubwo ndapfuye no kwikiba uwaratoje basaho yoba Shaiva naratohoje je narabuze urumva no kugira nce kuri wewe wari umunota wanyu ku munota wanyu narakwimvira ndavuga ati ndaziva yuko atogira ashoye kunyereka haba
Yes, bakunzi ba Isaac TV turabakunda cyane. Chanceline atuzaniye icyo novuga kurondera amasobe y'intuze y'inkoko. Umuntu yarondeye arabura. Jewe rero njya mutumye kuri natwe twaragowe ariko nkuko bisanzwe turi ngaho kugira ngo dushobore kumviriza ibibazo byaba naba turi ngaho kugira ngo duteze imbere impano zo mu Burundi. Nibaze yuko uwo nyama tugiye kumuronka ni nyama n'umukameraman wa yahoze akora kuri Umunyamakuru TV akorana na Alvera Muhimbare. Ni n'umukinyi w'amareresi ariko arakina saison nziza yitwa Aisha. Ni Aisha. Nibaze rero niwe bafitaniye ikibazo urumva yamuririye inoti agasandora ngo agomba mushire muri filme none ntiyaba yakimushiramo urumva rero yuko imanza zivyutse ariko agakode karimo umudemu yarapfuye yaraboze arakunda umutipe ariko lo type ntavyabona cyangwa ntanavyerekwa urugamba rero ruratanguye ariko chance kugira ngo witure amarezo socio nta bandi bagenzi ba nyama cankwe abandi bagenzi baba bari hafi yawo bo warashoboye guhanuza kugira ngo bakubwire si ibi bintu giyemwo bizokungukira cankwe bizoguhesha icubahiro cankwe babwiye ati muvi inyuma cankwe ati reka twebwe tuvyirukiyemo cankwe ntiwahanuje washotse uza ngaha direct. Nta bagenzi biwenzi kandi kugira ndinde ndakurondera nuko namubuze nuko namubuze hama ivyo byovuga ngo kuntesha agaciro iki ndibaza nta gaciro bizonesha ko nta bintu birebire no bamvuze canke bitaba naho havuga ngo gukunda ngo nawe iva vyakubaho none si ibintu bibaho nuko umuntu umenga ntushavuye ivyo nuko je nkunda kwiyamahoro nandi ndashavuye umutima wanje urababaye none warabuze uwundi mutipe vraiment atandukanye na nyama nkundurya nyene basi je ndakwikundira oya ndi fyatu jewe rero oya nkunda nyama yo kwisi mahaba. Yes, bakunzi ba Isaac TV we are on time. Imana tuguma twaduciye imisi yose na hose kandi ndazi yuko ibintu bizogena neza. Duhari kugira ngo duteranye ntiduhari kugira ngo dukuremo. Chance ndeka rero ndagusabe ubanze umpakanya kugira ngo ndabikurikirane neza. Nyama nzi ndamurondere hama ndabahuze nimba nzobahuza nimba bizogenda gute sinzi ariko ibizovamo byose ubanze unyemerere yuko uzokwitahura kandi uzovyakira uko bizoza kose. Shaiva je ndibaze ibizovamo byose ko bizoba bimeze neza nico gikuru nshira mu mutwe kandi vraiment kandi ko nabitwensha munyarukirize vraiment none nk'ubishize abavyeyi bawe bakabona ku marezo socio uri kuragwanira umuhungu uri umukobwa mwiza nka wewe umukobwa atacabaye kimetemete burya ntibo ibona nabi ntibo byakira ukundi kuntu neva kubwira ko umuntu mukunda ntica urambabarira ninje nagutanguye yambwira ko ari ica nukuri si ica nakosa nkoze ni vyiza guserukira ku mutima kugira umutima nyene worohe sha bon reka tugushimire cyane nta kindi kintu warufise utubwira nimba ari ico reka duhana kanya kugira ngo nshobore uzokwiha umwanya ndamurondere nyama tuyage like numve yuko uko biri kose basi tuzogerageza sha iva ibeni nzosubira nzoronka ico mvuze ni wamuronka ukamushirira ngaho okay bon reka rero tugushimire cyane twongera tunagusaba pardon kubera ko twagucereje uruga naco gusa udoduraza wambaye ipantaro abastari nk'abajye usanga bakundwa n'abakobwa benshi kugira ngo binashobotse uzogwane nije ndamufitiye urukundo cenye hako ubura nyama nk'umuntu aguhitishijemo ati upfe aguhitishijemo ati ndaguhe nyama mukundane nk'umugore n'umugabo ariko mubana umwaka umwe ucufa cyangwa ndamukwime wibereho imyaka yose ukeneye wotora kubaho uwo mwaka umuri kumwe na nyama cyangwa wotora je ndumva notora uwo mwaka umwe ko je ndumva ndamukunda cyane my god ukabaho umwaka umwe ugaca wipfira nyama nuko ikimandazi ibiganiro bya Isaac TV urabikurikirana kandi cyane ndagusabye unyaragaze mwana w'abandi yo ariko we kweka abandi barademo abandi batipa baronka amahirwe nkaya
nawe urasenga imana uyaronka. None nyama yarasenze imana kari uri kuramuronka. Uraza aho yasengeye. Ndafuye urambabara nje nagutanguye. Kuri Kimana ndagushimire cyane rero chance. Namwe ndabashimiye abafana ba Isaac TV ndabashimiye. Na Isaac TV ndayishimiye cyane kuba yanyitavye naho yankoshonye. Je m'excuse twasabye pardon we buharira. Sawa nzenzo guharira nyama niyemera. Yes bakunzi ba Isaac TV we are on time twinjiye mu rugamba tutazi iyo gwahereye nyama son tuzomurondera kugira ngo tuyage nawe ariko yatwemereye neza yuko ibizova mu byose azovyakira izi ngwano z'inkundo rero sinzi ngo bizohera ryari abandi batipe bararonka abademu babiruka inyuma bakabatera amakonongo abandi nabo bariko bararira nuwo yona baramuta cyangwa yona bandikira ama message ariko reka mvuga ati wowe uri kurakurikirana ikiganiro ca Isaac TV ushobora kuvyakira ukundi ushobora kubifata ukundi ariko urukundo rubaho kandi ni byiza yuko ukunze userukiri ku mutima bien sûr userukiri ku mutima nejo wundi ukunze navuga yuko ubyigumijemo cyane uretse yuko bigutera n'indwara uba uriko bigabaniriza n'iminsi yo kuba urugamba rero rwatanguye uko bigiye kugena ntakonze ico no basaba gusa guma hafi ya channel yacu ya Isaac TV byinshi byiza birahari ibigano byiza birahari kandi turi ngaho kugira ngo dufashanye turabakunda cyane uwo turafite kuri Sabonnez fyonda kuri Sabonnez yari MC Van mutima w'Uburundi kuri micro za Isaac TV ciao ciao Isaac TV. Oh.